n'ibintu n'amateka turabona n'ibintu ebana yege haha yasha ni hatari kwe kabaye muratubwira tubafungure ntufungure bagabo eba guma hamwe ndagutwenze sinkoko nayo ibaze Libert akunda ipiripiri kurusha n'inyama cyane wabibabwiye oya je navyo nze nabizi Zina ndababesha ibi bintu muri ko muradukore murashobora gusanga bitwishe rindira arashaka kutubwira impamvu kubera oya nta mpamvu apfuye kuvuga ahora ndabafate uko ari nk'abavukanyi banje ariko mbona bitera birenga nkaca muri uko ndabita rero nyene batugiza bungera Imana ibawumugisha n'ukuri kandi si cy'umuntu umwe ni cya bose ntihagire n'umwe abo bantu bafunze amaso ntibabone n'akantu na gato Libert uvuze ngo iki Libert subiramo iyo mfunze mu maso simpema neza okay sawa sawa hey something and names barayizanye nuvuga ni surprise sikintu Libert hakwiye kubana bakizanye sikintu fana akwiye kubana bakizanye ariko turazi ko ari ikintu kimeze neza cyane ni ibintu bisa neza cyane niteka n'amateka kuyandi sibyo none kandi turize neza ko aza kuvyakira neza ni ibintu bimeze fresh sana ibyo ndiko ndabona wow ni ibi byote oya fani oya bakuzi wa step media 257 ni ibintu bimeze neza cyane ni ibintu n'amateka turabona n'ibintu ebana yege haha yasha ni hatari kwe kabaye muratubwira tubafungure ntufungure bagabo eba guma hamwe ndagutwenze sinkoko nayo yo gutunga ili abonane guys ijambo rimwe Libert turifuza kutubwira ijambo rimwe ibi nurubanyi nta jambo rimwe rihari hari amajambo menshi Fanny akajambo kamwe akajambo gatoyi Fanny ariko namwe vraiment nimugire icyo mutubwiye mwabiteguye gute ibi bintu vy'impene ni ukuvuga yuko kubw'urukundo ukuntu twakira ibikorwa byabo twariyumviye none umwaka urarangiye tugira tuje muri Noel tugira dutangura umwaka mushasha tubikore gute bari bamaze kuronka inkoko n'ibindi bari bamaze kubitanga ati kubera ikintu tutotanga impene ego rero
nibavyakirana umutima unezerewe ukunze byavuye kuba bakunda kandi banezererwa ibikorwa byabo ego kabisa cyane gose reka kumure tubabe umwanya mwifotoze n'impene yanyu nimugana mwifotoze n'ihene ryanyu ifoto yes bakunzi umupfakazi iri mubanyi na Nsoro the hero bagira bifotonye n'impene yabo impene n'impene yabo ngwaho yaratwimanye Panaratinyo uza gufungura Guma hamwe igifoto wampenewe kwiza imisi yawe neza Fani raba neza rero Rabino rero Fani Fani Liberi Fani Rabino kana nimene Fani Rabino Sawa Kumenga bayiti Sonny bon niyo yanwengeje gushika nawe ibaze Liberi akunda ipiripiri kurusha n'inyama cyane wabibabwiye oya haje navyo nzeje nabizi Yes bakunzi wa step media kuri 5-7 ubu rero tugira dutangre ama titre ari individuel ikinye kirico muri rusange umuntu wese azi ko afise akantu yaje ateguye arahawe ikaze mu guhere Liberi ni tuyamariza nituramenya n'abandi bantu baza kuza niturahera umva ndababwira iki Liberi atawugira ubwoba n'ama gift ko samwe gutera ubwoba gayo okay jewe ibintu byose bifise bikogwa ko ntibikunda kuntangaza mugabo umutima uri kurakora urantangaza kubera ko impene how come vraiment ihene n'izingaro zirimo kuzingaro yego n'izingaro mwamuzi hariho akantu maze kwanariza abantu bose bariko bararya indya ziri inyama barayihereza nukubera iki iryoshe kandi ruboneka gake gawe kabaho exactly nico kintu novuga ngo kiryohera abantu benshi donc ku rugero ruri general nukuri sinje ngaho ngo ndababeshe ibi bintu muri ko muradukore murashobora gusanga bitwishe rindira arashaka kutubwira impamvu kubera oya nta mpamvu apfuye kuvuga twumva ijambo riryoshe ino uramabarira Liberi ico gupfa cyo twese tuzopfa kandi umuntu wese afa ku munsi wiwe nta muntu numwe kuri nosi yofata umunsi w'umuntu utaragera gupfa ngo afe kandi wibuka yuko agati gateretswe n'Imana nikigera gahenurwa n'umuyaga nubwo hoza meme umuyaga ungana gute jamais sava wamenye ibindi boxi twende sasa ganiro impene yibaze nayo impene sava ni sawa wampenewe wamupfakazi mubanyi bari jambo rimwe ijambo rimwe nuko aba bakunzi banje sishobora kubita abafana kuko nahora ndabafata uko ari nk'abavukanyi banje ariko mbona bitera birenga nkaca mbura uko ndabita rero nyene batugiza bungera Imana bawumugisha no kuri je ndarengerwa n'ibintu byabo ukuntu nyene vuga Liberi arabega ko ari umwungere umuzanira agakoni gari muri sande ndumwongere uragira abande oya na Jésus bamwise dans la Bible ivuga ko ari umwongere ariko nta suwi umwungere wabandira ne Liberi ndumukozi w'aba bantu Jesi rero tubandanye rero na etape ikurikira y'amanzenya ari individuel wavuze ko utinya ama gift reka baduhereza ama gift sivyo none kabisa umuntu wese ko afise akantu yaje ateguye
arahawe ikaze umwanya n'uwiwanyu sivyo amusez-vous bien muri kumwe n'abantu mukunda cyane bakunda kwe ibintu ni grave hari ngo bambwiye ngo bireo ni bike cyane ngo hari ibindi bintu ngo bazokora tutazi mugana nawe mubifise mu ruhara twebwe navyo tuzi iki buri gihe bakorana namwe twebwe navyo tuzi we don't know kumbure ngira abandi ntibabize basaza kunkundira bya birofa twavuga ari bikata oya bijya nivyo twokata kandi ari byo byerekana ukuntu muza wow iza fani niza iza libero niza fani abari la urataka guti bi zari bere muzishire hamwe niza fani mishire hamwe arabibona fani turamukunda ndakumenga urarengewe shushu ihanga namanza refani farutarize sigiti caragisubirana inyuma caragisubirana inyuma atari ingo ino wori wali bero ingo ngahagarara Berisha turamukunda fani turamukunda liberi kandi turakunda ibikorwa byabo cyo ndabifurije no kuramba no gutera imbere yego uraja vingozi cyane ukuri sinonka nicyo mvuga kuno munsi narengewe cyane gose aba n'abantu bacu turabakunda sinzi n'ingene twabisigura mu majambo make ntasigura kandi ntubifunurura ni kado muhira libero ati rero nawe wijambo kuri libero ijambo rya mbere novuga ndashimiye Imana irigira kabiri natwe hari ikintu batabasiguriye neza ndakunda ibintu bisiguye zino kado izi harimwo iza fani ifani kado imwe yavuye kwa fani kuri uyu n'uyundi niko mpamvu mwabigize nabi mwebwe n'indi yavuye kuri uyu fani n'indi wanje ngahirimo kuri uyu fani azoyibona je ndotuma ndamusanga inbox nzoyimusigurira urumva izi zose zafani wenyene abimenye mama lao unumuhererezi arakunda ibintu urumva rero sizi wewe wenyene ndabivuze no muri kamera umwe wese yagiye aratanga uyu nanje liberi yake imo liberi ngaha ntayirimo ahubwo izi ni zine gusa uyatanze zibiri kuri fani wacatanga imwe kuri fani nanje harimo imwe yiwanje ngaha kuri fani zafani peke ndavyemera iyindi ngaho ni ngaho harimo iyuyu yahaye liberi ni wanje nahaye libert afite ngaho afite popara wa mo fani ego karimo nabajya barafite kabone ego afite ibyo byose barabisangiye oya gusa kubera ntibabisangiye kubera ni ibintu biri different ibikombe biza koja mu hajya liberi aza kwa no nta bikwembe birimo yamfuye gutomboresha nta bikwembe birimo fondo te liberi aza kwikoresha nka fondo te kwa liberi ta fondo te isiga hariya ni vya fani gusa niyo mpamvu twabitandukanije liberi twayisize ngaho kubera tuzi ko ariyo ashobora kuba yisiga ivya fani navyo nariko ndabacanganya kugira ngo tumenye ukuri mbwira rero kandi urabona twagerageje kugira n'udu couleur izi couleur ni z'abakobwa niyo mpamvu na fani muramubona yari yagerageje mu murabe guhera hasi gushika hejuru na libert ndibaza muramubona jaune ngiyi niyi koti hariya byose birimo kabisa ati rero ibintu rero ntibirerenga no ibi bintu niberenga kubera urukundo tubakunda ruri illimité muratahura ikintu cyitwa illimité ni exposa n jusqu'à l'infini aba turabakunda je ndi umuntu wa mbere akunda kuvuga cyane muri groupe ndazi nta muntu matanze vava ni mwene wacu uzomumenya n'umukobwa aravuga ko yansanze na inbox ambaza vy'umupfakazi na solo cyane aravuga ati rero beni urabona ko fani yagize ati nta mwanya twaronse wo kuhashika nkaje navuye ingozi mugabo vraiment twabonye tutsi no munsi tuhashike ko twari twategwe ni surprise tumuzanire anife yiwe twari twamubikiye ego tugire ko dutanga n'ama envelope yawe wow libert ari ama envelope aje
ntiwiruke gumaho kandi ibi byose mwabikoze muri mwese mbona ngaha barafise mu ruhara n'impene byose mwabisangiye sofle kado ariko ibindi byose mwabisangiye guys bakunzi ba step media 257 ndakubwira yuko ivyo bakora ntibigarukira hajya nyene gusa nibatamba birorera kandi akubwira ati mwebwe mutabashigikiye aba bantu ntawo bazoshika bitanguye no munsi ara envelope nenyuzenya ejo tuzobona imfunguruzo z'imiduga hamwe n'amazu sivyo none batanze kuvyo bashoboye Libert ndifuza yuko bino bintu uzovyakire umutima nabo nyumenga urafise hamuka uratinya ama gift yes urumva bakene nifu hari mwe ivyambago okay so nta kindi kintu je novuga atari gushimbe ni ibintu ibi bintu birarenze brother birarenze kubera kuko iyo aba bitari birenze tuba tubona n'abandi bantu biriko biraba umunsi ku munsi ariko ibi bintu n'ukuri numuhezagira Imana n'umugisha tu murakoze kabisa yes dukoresha n'umwanya ari abantu baje bava kure ni mubahereza izo gifts zabo hanyuma Fanny bagohereze ujyawe yaragukomboye ashiri mugomba kuvana Heribert guys kumvire Fanny mwijambo rimwe utubwira ico ushikirije na cyane cyane muno gusozera cha dufata n'umwanya mwifotozanye sivyo none hanyuma na Fanny atubwira ijambo rimwe Libera we yatubwiye Fanny Lavine na mama Ana barashura kututungera gatoyi Fanny akavuga ijambo mama Ana yazindutse arambesha mu gatoyi mama Ana na mama Lava ibaze akajambo gatoyi no kubisibye kintu numva ndajugumiye oya ntivyabaye akajambo kamwe sinoronka amajambo mvuga kubera bene hari abantu babona ibi bintu ntibisanzwe ibintu ntibisanzwe kubera niyo mpamvu bamwe bavuga ko ama surprise twe duhora tuyikorera barabivuga ngo ama surprise iyi surprise niba bayikoresha niwe mwayikoze Nitwe twayikoze nana kibe bari Canke muramubivugana je ntavyo tuvugana brem ntavyo tuvugana no reka difanura mbabarire gatoyi mama Ana dusigurire ibi bintu mora mubakorera ba Fanny na Libert nivyo mutegura hama mukwe mugaduhamagara nk'itangazamakuru ngo mwereke abantu bimeze gute bo mu bisanzwe twebwe ibi bintu tubakorera ba Fanny na Libert twe turaje hamwe tukavugana tukagira na groupe kandi rero nta muntu haba Libert haba Fanny ntababizi ikintu dukora kubera twe dusanzwe dufite contact zanyu turabacako twababwira kubera mwe byoroshe ko mubonana mukaba dutegurira kugira mu batuzanire ego nuko nyene bimeze nuko nyene bimeze abantu bavyihenda ko ngo Fanny haba Libert ngo bababizi sivyo na gato nuko nyene bimbwiye ego sawa Fanny rero duga kwijambo Libert ndakwaka ijambo gatoya you know nico Fanny ariko aravuga ko ibintu bidasanzwe iyo ikintu kidasanzwe nyene umuntu ntiyumva ko arico ahiga uburyo nyene yumva ko kitarico je ndiko ndaraba uriya mu mama ari hariya sinabaravye bose ujya koko uriya muntu ntarengeye gukina comedy hari ibintu abantu baba batabaraba nukuri nubwo ufise umutima udatahura cyangwa utumva nzaba abantu baze barabisha amaso hari nk'abantu bari ngaha biyubashe ku buryo batoshobora cyane n'igihe nkunda kugira na complex ngavuga none nkuriya abinkorera nkane arabuza abandi bantu so I think iyo ni mentalite y'abantu bataba bavyiyumvisha ariko twebwe turashima mu vyumve turashima nubwo jewe ntaba nkunda ibintu by'amabintungura ariko iyo bibaye nyene birangyohera nta kundi vraiment Imana baho umugisha nenda gutwaye ijambo yes baratwakubwiye ati rero ngo abantu bibaza yuko mwebwe mu bitegura urumva nyene ni kubera ko bidasanzwe nabo abantu babidukorera ni basanzwe kubera gukunda umuntu chemba bya ntacake ari cyuko bodukunda kugeza hino hose aho batwiyumvira nkuko kose n'ubuntu bw'Imana rero mvuge n'ikiri gituma ntarize ngo hari abavuze ko ndira ku buryake amfite wumye wigwana ko wahatswe ari mazigende ngo ndavyiga kutarira mazigende ngo ndavyiga kubera nyene urumva bavuga ngo amozi ngo nawe uburyarya iki ariko nshima Imana ko aba bankorera bino abakunzi banje bantahura ko atabugirya mfise kandi
bazi neza ko ndabashimira kandi ko ndabakunda cyane rero uku kuntu badukora ibintu bidasanzwe Imana nayo bakora ibintu bidasanzwe bya bindi nyine bataniyumvira kubera nanjye ibintu ntabyo nigize niyumvira ko ubuzima nk'ubu buzobaho bwo tunasema amen. Ariyo wishes ababwiye ngaha nigiki ubifurije Fanny? icyo ndabifurije icyo ndabifurije ni ukugira ibihumbi byinshi by'abantu babiyumvirira kwineza. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ego hama icyo ndabasabye naco nukuri ndabasabye n'imiburiburi basi 2 mu ndwi muze murafata iminota 5 yo kunsengera. 2 mu ndwi basi mwabikunze bibe ivya minsi yose 5 minutes bansengera. Twamizako sukubisaba twamizako cyane. Novuga vyinshi ariko numva bidakunda. Babikeneye amusozi. Nzabikina mu mubanyi. Nagerageje kuvugisha abajabo benshi kugira ngo muri amusozi ariko wigwanye ko Libera yakugishije kutarira ko Libera yarababajwe ariko ntarira. Kwereka ibintu byose fanagize muvuga ngo ni Libert. Oya mugabo Libera entre temps kuva mu bananye n'umugenzi wawe yarahinduye profile yiwe. Jewe yabivyi. Fanny kera ngana mugirije igano ndamuhaye micro byose zijya mbere bari korotse. Hano turi ku ishuri. Turiga tukamenya tukakora ibibazo tukunguruzwa. Ubuzima bukaduha impamya bushobozi. Step by step. Yes, ama wishes rero ubifurije nawe Libera. Icyambere ndabifurije imigisha je nta n'ikindi kintu nipfuriza umuntu ni imigisha. Sema amen. Tunasema amen. Tunasema amen. Hama mukomeze mutuba hafi non seulement kudusengera bira ni vyiza ariko mutubere n'abambassadeur kubera ko urashobora kubuzi realite y'umuntu ukayipartage undi muntu adafise iyo realite y'uwo muntu ukaba umufashije mu mutwe. Ndiko ndavuga abambassadeur donc muvuge uko mwebwe mutwiyumvamo ntimudukunde en silence ntimudukunde mucecetse ntimudukunde mubivuga kugira ngo n'abandi bibatere kubona realite kubera ko vraiment je nkunda kubivuga bantu muri hano ibi bintu nitsiko turabikora kugira ngo twebwe mudukunde twebwe jewe na Fanny kubera ko igihe kimwe tuzoba tutagikorana na Fanny ibi byo mu vyitege twese ntitwakoranye abakuze bari kumwe n'abavyeyi ntimukiri kumwe abana turabarera bagakura bakagenda nico gituma ntimuzokwame mudufata nkaho umenga turabantu bari inseparable kubera ko ubuzima birashobora kuzoshika umuntu umwe akaba ari muri ibi undi akaja muri ibi ariko muze kwame buri gihe muri hafi yacu na cyane mu bikorwa z'abatiko turakora ntitubabwiye ngo bizoba turabifise muri gahunda ariko ubuzima murabuzi niko bimeze n'umuntu arapfa nico gituma rero twashaka rero ntimudukunde nk'amahasa mudukunde nyene donc séparément kandi mu buryo nyene budutandukanye. Hama ikindi twebwe dukeneye gukora ibikorwa vya sinema gushika gupfa. Turakoma mashi. Ninaco gituma nagira ndababwire kwera ko ngize amahirwe mugatuma mvuga hari naho ntazosubira kugira ibintu nk'ibi vuba. Jewe narafashe ingingo yo kutazusubira kugaragara mu itangazamakuru sukugira hari umuntu yaciye telefone avyihuta yitwara Shene arambwira nti iryo bara nyene wo rikora no hari umugani w'icyongereza uvuga igifaransa bavuga ngo vaut mieux retirer pour reculer pour mieux sauter hari gihe bisaba gusubira intambwe inyuma kugira ngo uce witazura ugende cyane nico ndimwo sino muca muvyumva mwe muri abantu bakuru. Urumva yuko n'ikintu nagakrende ngomba kubagirira hari something amazing bariko baradutegurira sivyo none tutazi yumva bariko barisuganya kugira basubira inyuma hanyuma bagende ku yindi step kumbere barabona Mur de Berlin imbere yabo bo kubwabo ko bwateka dusubira inyuma hanyuma dutere tuje imbere sivyo none tunasema amen haleluya nagiye mu mpwemu inyama yagiye Yesu kuza step njya kuri 5 indwi sinobabaza ngo mpeze nari opportunity ari ndose ariko reka ndaho umwanya mwifotozanye hanyuma cyo dusozera ikiganiro sivyo none sange muze dusozere hanyuma cyo twifotozanya sivyo none ni muze rero dusozere
ingo rero tanga message yawe urindira gato ingo utange message yawe uyu yarafise message kumbure agomba gushikiriza opportunité rero uronse uyihagarare ngaho rero uvuge rero uri hagati yawe sivyo none hagarara hagati Imana ishimwe cyane. Amen. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Ndabanje kusubira kubaramutsa mwese. Hama je n'ukuri nta birebire fise ngomba mvuge. Ariko ngomba mvuge intasho narungikanywe n'abavyeyi banje. Mama yari yansaranye ngo tuzanane muga nta tike ryo kumurihira na rifi. Wavuye Navuye Bubanza kandi umukecuru ashaje mugaba kundi film umupfakazi cyane. Rero nukuri yantumye ngo FANNY na LIBERT ubandamukirize kandi ubasome ndabakunda ngo bandamukirize cyane ngo kandi ngo umunsi umwe nsabire FANNY ngo tuzomanukane ngo ngende kumuramutsa rero urumva iyo ntashe ndayishikanye umunsi umwe uzobona ndamukuzaniye muhira nzobaza aho uba nico nashaka gushikiriza kugira singende ntashikirije iyo ntashe hava yibaza ko ntabivuze umuvyeyi yakoze cyane kandi baheza yes ni muze rero dusozera ikiganiro canje je akazi kagira gahere ngaha abamwe mubandanye n'amafoto yes bakuze step njya kuri 5-7 nakubwiye ati akaryoshe nikagira iki ibintu byose byaba biryoshe ariko bikagera sometimes bikagenda ariko nta windi shwa tuba dufise twarakumwe n'abantu dukunda twashimiye yuko twobagirira surprise kumbura ni benshi cyane bari bafise byinshi boja gukora ariko bihaye umwanya avuga ati reka tubereke urukundo tubahereza reka tubereke agaciro kumbura tubafitiye ibintu byinshi twari gukora reka urubusi tubihagarike reka kumbura dusozera umwaka turi kumwe nabo impene iri hehe impene nta siguro impene nasigura reka ingo dusozere naco reka yamaze kuboneka nta kibazo yabonetse naco guys bakuzwa step media kuri 5-7 tunasema amen tutuzu kuboko tunasema amen tunasema haleluya tuzosubira tugire bye bye